hari umuvyeyi wo ku mutumba Cabiza zone Gihanga commune Mpanda intara ya Bujumbura asaba abagira neza kumufasha kugira ashobore gushingurana iteka umwana wiwe yapfuye afise amezi 9 ahitanywe n'isanganya. Nyina we avuga ko yagonzwe n'imodoka y'umubanyi wiwe mu kwezi kwa Nzero guheze. Amenyesha ko ikiziga ciwe kimaze hafi amezi 4 mu buruhukiro bw'ibitaro baho vyo mu Kajaga bivuye ku mpari ziri hagati yawe n'uwo bivugwa ko yamugonze. Uwagirizwa arabihakana. Ababanyi bemeza ko babibonye bigana ko nyene imodoka yahagurutse bukwi na bukwi aho yari ahagaze atarinze kuraba ko hari abari mu nzira. Abandi bana ngo baramubisije ariko wowe yaravura. Uwo muvyeyi asigura ko atishoboye, ibitaro navyo ngo bimusaba imiliyoni zirenga 4 kugira bashobore kumuha ikiziga ciwe. Ashigiza ko yituye mu stanteri, uwo nawe acasaba urongoye segiteri ngo amutunganirize. Uwo muvyeyi avuga ko amushikiriye batoje amafaranga ariko yemeza ko atazi iyo yaririwe. Kubwiwe bamuhaye isanduku gusa, ibindi baca barabimutererana. Murunani Fenadebe gwishinze guharanira agateka k'abana basaba abarongoye commune Mpanda gukora ibishoboka kugira uwo mwana ashingurwe. Ferdinand Simbaruhije umuvugizi w'ugo runani asaba kandi ko abagirizwa kuba baranyuruje amafaranga yari yatojwe bahanwa. Kuri ivyo musanteri wa commune Mpanda avuga ko atavyarumva. Abona kandi ko atawo vyubahuka. Leopold Ndayisaba ashikiriza ko hamwe vyoba ari vyo bazohanwa hisunzwe amategeko. Yongera ko iyo dossier iri mu butungane agasaba uwo muvyeyi gusubira kwitura commune kugira imufashe ibikenewe.